ndeka ndabivuga kuko nta nico bimaze je n'ahantu nyene nari nibera umugabo urumva kunterinda bisa nuko yari yamfashe ikinguvu kubera yaguma ashaka ko tujyama ariko yarafise umugore n'abana yaguma ashaka ko tujyamana nkanka acambwira ngo nindayikureyo ndanga kuyikurayo. Hello, welcome again. Mwese mukunda ibiganiro vya Bujahit TV. Reka tubashimire cyane bivuye ku mutima muri benshi cyane mukunda ibiganiro vyacu aho muri hose kwisi yose mu mihingo itandukanye. Turaronka ama message yanyu mukudukeza ama commentaire yanyu mezereza cyane nukuri turabishimira kandi murabizi ko murabi wacu tubafise ku mutima cyane. Bujahit TV as a class kuri MIC behind the camera ni Scott no musi turi kumwe nawe. Ushaka yuko mu vyiyumviro mu ntererano zitandukanye urashobora kunsanga kuri Facebook yanje ni Isaac Classic ES A2 na C hamahereza ko na Classic, ariko kandi Instagram yanje ni Isaac Bujahit TV Isaac Bujahit TV ES A2 na C hamandike ko Bujahit TV kuri Instagram ucumbona hama following it tuvugana nta ngorane ntaco bitwaye. Uno munsi murashobora kwibaza ati Isaac uri hehe? Je ndi kumutaku ndi mu buterere twaje kuraba umwe mu badamu Gerardo amakuru yiwe ndakanguka cyane ndabonye amafoto yiwe ndakanguka cyane umwe ya telefone ati Isaac no kuri Bujahit TV mukora neza ariko please hari umama shaka mu ntabarize umama yibaritse umwana ku buryo hageze ahantu yifuza yuko umwana yomuta cyangwa yomwica harageze ahantu avugana nabi kubera ingorane arimo. Uyu mama ninde uyu mwana ninde? Welcome rero tumurabe nkuko bisanzwe Bujahit TV turabikora kuko umwo bishaka hama ufise umutima w'impuwe ufise icyo umufasha no kuri imiryango ruguruwe kuko nivyo tujejwe. Scott welcome gatsa nk'abashitse yemeye yuko tuyaga ariko naho yatwemereye yuko tuyaga byamufasha umwanya byatufasha umwanya cyane kugira tuyumwumvishe yuko yo tuvugisha kuko avuga ati story nakunda kwigaruka ko cyane kuko iramu affecta muri we sana iramubabaza muri we sana ati rero nakunda kubigaruka ko cyane kuko bitwa bimubitse ibintu byinshi cyane. Ngano rero aba ahantu n'ukuri hatangaje ukuntu kuko ni mudu cocoro ahantu. Welcome sister, ni sawa? Amakuru yanyu biragenda? Witande Mutwa mediatrice. Mediatrice urukoze twombo. Okay. Oje bana nabi wa mama ni hano. Okay. Voilà nguja ariko ararisha umwana Scott karibu tumuvugishe mama like stare mama ni sawa biragenda amakuru meza Amahoro ndabona ucaye n'ugwaruka n'abana abana bazukuru bawe nabuzukuruza bawe nabuzukuru yego nabuzukuru bawe ni sawa kabebe kagumaga kwiga kamba nga mama ni mpore nyene amakuru meza amahoro nyene byo ngaho by'ubukene ariko no musi ndabona niwagiye muri ville habaye nanagiye ku masengesho nyene umwana namadamusha amaboko y'Imana kubera izingorane nyene afise bakunda kugira utugora dutandukanye muganda mutwe imbere y'Imana Imana hari ikintu gendera mufasha neza cyane. Mama reka tuje kuzima direct bw'uyu mwana ariko tutaraja mu buzima bwiwe twashaka kubamenya mitwa bana. Yitwa Nahimana Goderiva. Nahimana Goderiva. Goderiva. Ego shari byiza. Mama ndabona kuri amurisha. Oh my god. Gufungura biraboneka ko ari shari ni gufungura biramugora sana. Ni yasama na Kenya. Na Kenya. Oya, ndamuhanye ne ivyoroshe kuko nta mitsi afise. Okay. Umwana yitwa Tuwimana Marie. Ufise abana banga? Ufise batandatu. Umva muri abo batandatu Marie niwe yabavuyemwo aragira indwara y'ubumuga. Ego. Ije nshaka kumenya rero mama ino ngwara niyo yavukanye niyo yamubonye ukunyina akuze byane. Ya ingwara mu bisanzwe ni vy'Imana ikora ari kuza ari mu nda. Ariko bisa nuko yavukanye ko yamufashe afise inguzi biravutse. Ejo gihe akivuka akwije iminsi 6 nagiye mu bitaro nyene yashusha gumarira yameze nyene nk'umuntu akanzwe
bimufata uruhande rumwe umubiri wose uguru n'ukuboko n'ijisho amareke ndagenda mu bitaro nyene asa nuko ari umwana nyene asa n'uwapfuye basi ndaronka ico gihe naho nyene ntako nari nishoboye nyene bagira neza no bamfashije ko ari abagenza kukanga bita abamedese bari bakihakora nibo bamuntwariye kwa muganga tugiye muri wakarede bambwira ngo agwaye mugiga acama ico gihe yamaze imisi 5 atonka ari muri serum ariko umutwe wiwe wari muzima hagiye bambwiye ati tugira tugukonora rutahe acatangura kuzarashuha arira cyambona y'umuhoro hako haravyimba buke buke jare nibaza ngo amaserum bamuteye umbere yari ingwara rero kumbuko bwaca ni kumutwe wagenda uravyimba umutwe ugenda uravyimba none navyerekana abaganga barambwira ati wewe igihe cyageze cyo gutaha genda usabe rendez-vous muri ecographe baguha igihe uzogarukira cyandagenda sabe rendez-vous baramira itariki nzogarukira mugamu kugaruka nyene nagiye kuza ico gihe hamaze kuvyimba nyene urumva hasumbije uko hari bacabambwira ati namazi ari mu mutwe basi kubera nyene atamwe ko nari imfise umwana nagumye ndamutwara mu masengesho ariko nubwo namutwara umutwe wagumuvyimba kandi umwana aguma arira bura amahoro niho rero kubera ico gihe se umwana yaciye anta ambwira ngo ntiyorera ngo umwana ngo afise imitwe ibiri inzira nyene iranyicira mu nzu muri make ntiyasubira no kundira akazu n'abamu hama rero bigenze uko niho abantu bambwira ati mutware muri ville n'abakomeye barabafasha rero je mugabo ndumva isoni ndavuga ati nkunda ko je noja muri ville kuko abantu banzi ni benshi bazobona je ndiko ndasega ngo nana kimwe je naje nashobora kumara indwi yose ntariye kuko hari umwana uyu ni wa kabiri hari umwana kurikira niwe numvira ubuntu ariko azohava apfa mvuga ati je naho nopfa mu umwana wanje agasigara ntaco ko namaze kubona ko ubuzima bwanje bwaheze ndi wo gupfa n'inzara uko sindaruka ico nambara narara hatabona ibintu nk'ivyo niho nabona ukanyuma ndavuga ati je nupfa ndapfuye cyane ndagenda muri ville nyene hajya mu isoko ariko birantera isoni nagiye kintu kindwi yose ngaruka uko nagiye niho navuga ati je ari gupfa ndapfuye nyumva batwenge je ndagenda aho nukuri baca baramfasha umwana arafise amezi 8 ico gihe mugabo nyene maze kubona ko ndetse ico fungura ndabwira Imana ati Mana nukuri urakoze uramaye ico fungura ko ndetse ico fungura fasha n'abaganga bashobora kumura umwana kwa muganga ndabe ko yokira ko ico gumutwe nyene wari munini wari urenze wari uteye ubwoba natangura kutandronka nyine abantu baza baraza kumufoto Imana yatanguye kurungika abamenyesha makuru bo kuri radio nibo baje muri ville barantora baravuga ngo mufase ngo tugenda hano tukujana kwa muganga cyandagenda tugenda ahantu hamwe kwa barancira hajya muri ville aravuga ati no nta baganga bahari bavura iyo ngwara tumubirigiye aho ravura iyo ngwara yarapfuye rero kuri ubwo ni mpaka mu mutware hanze niho baca batangura rero ku baravuga ati wewe subira hajya ko tugucishije mu televiziyo bakubonye ntihazo burabagira neza baza kugufasha kandi Imana yarabikoze abantu benshi baguma baza kufotora bagirani ariko ku gihe cyanyuma cyandarongo babikira nibo baje nyene barantora aho nyene ari nasi ndavuga ati abantu bamaze kumpenda ni benshi numva narambiwe narusha barambwira ati nta nakimwe ngo tugende cyo turagenda iwabo baramufotora umwana umisi mikenyi rero bace baratoza ifashanyo kiraboneka cyo turagenda mu Buganda kumuvuza ishaka rero kumenya uragiye mu Buganda rero mu Buganda bakubwiye iki habaye mu Buganda nyene ko nubu ndabona aracagwaye mu Buganda habaye kirere mu Buganda uyu mutwe nyene wari munini wari urenze aha ni nkuko wagabanutse mu Buganda nyene baragerageje barabaga nyene barashiramo gatiyo gakura y'amazi ariko rero haciye imisi nyene cya turagaruka tugarutse n'ubundi umwana yongera asubira aragwara kagatiyo gaca karaziba acha harava mashira nyene kuva bagaherega cyo gusha munda mashira nyene arava yaduga yanda tobe sinabwira nyene vyagenze umwana nyene nabona yuko ari uwo gufa ni hamwe nyene h'Imana cyadusubira muri wakarede muri wakarede baragerageza kumuvura nyene bagerageje umwana asa n'ubutoye mitende mugana ubundi umutwe wongera uravyimba nyene urarengerana nkora abaganga bahajya bambwira ati reka tumuvure ndavuga ati nibikunda je shobora kwemera ko umwana wanje afira kumbugita kuko ubwa mbere twaraje ngavuga ngo babishoboye ubu rero so bishobora umwana yamaze kuvugwa jewe ni mureke nyimba ari wo gupfa azopfe n'ingwara yiwapana kugira ngo aragiye gufira mbugita mu bazi ngo bacavuga reti ko nta kundi reka du telefone bamuvuye yongera musubiremo acabara mu telefone acababwira ati nimuze nicyo mu Buganda baravuga ati ntibikunda nta mubira afise bacha cyo bakoze gusa baramuteye ishinge
baca baramukuranamo kakantu baragakuramo baguma baramuvura nyine aho nyine ubwo mvura vyarase gushika yaho umwana agomba gupfa baca barambwira ati subiza uwo mwana hari wanyu mu Burundi kuko turabona ko atari wo gukira ni wo gupfa nyine ico mama aho nyene tugira aho nyene bakubwiye jambo wimvise niyumvise nyene nawe urumva uri nk'umuvyeyi narihebuye nyene ndarira nararize kabisa ndarira ndihebura nari naronze aka kabiri mfise ico gihe naronze gushika nshaka kumba gufa kubera ivyiyumviro nyene nawe urazi uri umuvyeyi uri kurahura n'ingorane nkizi nkaca nimvira ingene ntafise naho mbange n'umwana wanje nawe nasize no namutaye ntagira no namusigiye nino ntagira umuryango mvuga ati ndariye cefo ca ruguru nkaca numva ivyiyumviro birankoraniyeko niho rero twaca tugaruka barambwira ati subira kwa muganga ndavuga ati jewe amezi 5 maze mu bitaro sisubira kwa muganga nyambara uw'Imana azokira atari uw'Imana naho nta kundi rero niho twanamurera uko mugabo kubera mu mutwe wose yarasanzwe yari yarahize inkovu zose byari bikomere umva umubiri wose namwe nafise ndamuterura gushika ku maguru baca nukuri barakoze baca mugira neza umuganga wo kudira muvurira muhira ibikomere yamuvuye amezi 2 umwana atangura gukira tanguye gukira basi baravuga ati rero ifashanyo y'umwana iraheze ndavuga ati nukuri mwari mugerageje ari ukira urumva yari gukira nca ndamwicarana uko rero uti rero Bujahit TV no mustwaje ngaha dushaka dukore nimba twogira ico dukoze kuri uyu mwana bisura gushika kuri no mwanya ibipimo byose byaranse gukira nibigikunda byarase nukuri mu ncamake rero nimba byaranse yuko akira ubanye nawe gute umuziga kwiki kuko jewe kugira nze hari umuntu yambwiye ati ujya mama yarigeze gushika ahantu ariyumvira kuko ashaka yarageze gusenga n'Imana avugana nabi ati mana jewe umunkura no maso basagapfa ntiyajya gusara umwana uri umuvyeyi ibi byo bari byo yego narabivuze n'ukuri ahubwo naranagiye ndanitunganya mu rushengero barambwira ati namakosa ko ndi kurasabira urupfu umuntu utaremye nukuri narabivuze kabisa kandi Imana mba n'ubu ngumasaba Imana imbabazi yego kabisa ko nari narambiwe nabona ubuzima ndimo nkabona uyu mwana ukuntu bimeze nkabona ntagira iyo nja niyomva nukuri ntako no bivuga ibintu nacemo n'uyu mwana kandi n'ubu urabona ndacyarushe n'ubu aho nyine tugiye aho nyine kuko Bujahit TV abantu benshi bayiraba hari birashika ugasanga umuntu akora aba Bujahit avuga ati nukuri je no irico fashije mama Maria none wowe wifuza yuko gufasha iki mu majambo make kuko biraboneka umwana kumuvuza byaranse baramuvuje naco utagize urabona byose byaranse alors wewe kuri wewe ushaka yuko bagufasha iki kugira kwanza cyambere tutaragisha ngaruka ku kibazo cyo kumutwara muri ville je tugisubiremo neza umbwire koma uri umufata ukamutwara hajya muri ville kubera ko hisemo kubikora bijya ariko tarashika hiyo kwanza wewe kuri wewe uvuze yuko bogufasha iki tureka ibintu by'umwaka kuri umwana urumva deja aragwaye rero wewe ukwifuza kugira umwana wamererwe neza namererwe neza mwese muve mutunganiwe neza mu mitima yawe urumva uramaze kubabara cyane uramaze guca mu bintu byinshi arabamaze guhenda rero n'ibintu bitandukanye you never know niho menya Bujahit TV twaje ngaha nta wuzi ikizoba inyuma y'ikigando je na dukoranye ariko cyaka kumenya umuntu akora aba Bujahit kuno mwanya bivuze ko bigufashike kugira utekane je cyambara ikintu bomfasha ego kweri Imana arameziga bagira nza barangura kuko udufaranga twasigaye akana kantu bamubanguriye ariko urabona iyi nzu irashaje anyi y'imvura iguye ndagira ugubatira henukira ku bana banje kandi ntawe mfise nta mugabo mfise mvuga ati ariko aramfasha ahandu kujenyene nase bana yarantaye yarageze sinzi niyageze si bana yaragutaye yarantaye kubera sinzi urawe ivy'abagabo nyene sinzi je ingorane nyene ajewe nabonye agenda no kuri twanashwanye sinzi imyaka 2 iraheze kandi imyaka 2 n'igice ko yansigiye ijya mwana hagaze hajya afise umwaka bakuje imyaka 4 n'amezi 6 basi rero jewe nkuwo mfasha kunyubakira akazu mu kindi cya kabiri mbona kingoye mu bana agatahe kuko kudandaza ndabishoboye yego agatahe ubuze ijambo gatahe kuko benshi turavugana nabo ibintu byo bagasaba agatahe kuri wewe uba wifuza agatahe kangana gute ku buryo Anne Maria tutazosubira kumubona muri ville bariko yicaye hajya umenga ariko arasegereza
taye ushaka kuburyo utekane n'umwana atekane mwese mererwe neza. jewe nukuri ico nobona nuko nyene ari unkushaka kumfasha kugira ngo sisubire hajya muri ville kuko wavuga ngo ramaye ngo 300 hajya muri ville no hasubira kuko nubundi ayo mahera n'amahera make cyane mu buzima je mbona yuko yo mpangira nk'akantu hanyuma kantu usheze kuvuga gake akantu nk'akabotike cyangwa akabangazine nkama nkicara nkatekereza n'umwana wanje arahantu izuba ritariko riramwakira. Urumva bisigura yuko kubujana n'umwana kugira akube hafi nta muntu afise umusigira. Nukuri uyu mwana arakuze afise imyaka 16 n'igice. Rero nta muntu yo kwemera kuzaramukorera nk'ivyo nyina mukorera. Mpora mpima nkamusiga nko ngaha nk'imisi 3. Hari ikintu murasanga cyahindutse ku uyu umwana akonda. Kubera nta muntu ashobora kumitaho nka je nyina yamuvyaye. Okay, je mama, maze imisi je ntabona muri ville, narigeze kubabona muri ville. Benshi baribaza bashobora kwibaza ati none muri ville uri kuradandaza. Kenshi muri ville je ndakubonye muri ville hari utuntu turi pembeni hamwe na Anne Maria muri kumwe abari hafi ivyo vyashara. Bijye vyashara udandaza n'utuntu nyene juste utuntu dufuta n'ibiki n'uduki tujya tuntu n'utwande. Umutwe wanje nyene tumfasha n'abana. Uko narigeze kuba nicara ndi abona kuba ugumutega amashi ego baradufasha mugabo ajya amafaranga bisanzwe ntaca kumarira tubaruduhera nyene two kujya hari gihe ugenda ukabura nibaguhe hagiye bagufasha n'ikindi gihe bakuraba ngo uri kurasega ko ne kunyina atacumazi mugabo kweri barundi simbavuga barafasha ariko hari gihe nabo barambigwa rero ndavyitegereza uko ndavuga ati ibintu n'ubundi ntibizontunga naho nzoshika nizi yindi nzira nta kuntu nzobaho niho niginze rero ndarangura nyene tumuduke cyane urabona ko hajya ahantu hagoye ari mwe barabarigoye cyane nibazanye ko apolisi bambuza mbona ntibambujije nture naca ndonka umumama umwe bagenda ahantu mwishira hamwe cyanda mwinginga ati nanje kubabara nk'abantu 5 yabwiye ati nanje uzonshiremo kugira ngo nironkere agatahe cyaranshiramo mbona baranyemereye basi ushikubu rero urumva naho gatahe nkuresha muga nk'uburumva naho ndandaza tuva ngo ni inyungu nyinshi turonka wewe nyene uronka ajya yo kujya ayo kubika nayo uronka kubera n'umutego bande tuca dusubiza urumva wewe utorija nyungu umutego wabandi ukawusubiza ntore nyungu nyene nkayuko hejuru umutego wabandi nkasubiza ncama kiro uvuga ati wewe nk'umuntu yo gufasha yo kurosa aho wibera heza n'umwana karuhuka neza ku buryo ugisohotse umutima utagumutsimbatse kibamaze kirava kimugwako ikindi naco ati ngo akeneye ikindi naco ndikumvuga ivyo yavuze ikindi naco ashaka ahantu heza yo kwicara mu kabotiki akitandariza ivyiwe atamuntu amwiruka inyuma kuko nimba afata umwana akamutwara icambere nuko atamuntu afisa musigira ica kabiri nuko amwifashisha mu kibanza arimwo kiragoye kudandarizamo usigura babonye uyu mwana barashobora kumwumvira ikigongo bavuga ati reka tureke kumugora bivanye n'umwana urumva yuko ni nka pio yiwe kandi sinibisa neza mu majya mu market rero arakeneye ahantu bamushira gusa akaduka akidandariza akaronka inzu nziza yiberamwo naho yosiga umwana umutima ntusimbete ngo kibambaze kiva kumugwako ivyo nivyo nyamukuri yifuza kuko kuvuza umwana woho nivyo kunda kuko umwana amaze igihe kitari gito agwaye baramaze kumuvuza bikomeye cyane biranka mama Jane kurinda guhepole mu bibazo bimaze gukushikira ariko majambo makijisha kumbwira akantu kamaze kugushikira karakubabaza nivyo ibi vy'umwana byaragutsitaje ariko mu bihe byose umaze gucamo umungorane zawe n'umwana wawe ikintu umaze gucamo kiragutsitaza cyane wanashe mucibutse unarira nigiki ikintu cyambabaje cyane nukube je iyo ndiko ndibuka ingene se uyu mwana yambwiye ngo ningende nte urabona hajya ahantu ahanya iwacu muterera ahantu kubibase basesa nyene ibintu vy'imyanda bavidura mu matoilette yarambwiye ati genda uryamike je umwana nk'uyo sishobora kurira ngo umwana w'imitwe ibiri ngo sishobora kumurera acambwira ngo genda usase hajya ngo umuryamikeho ngo tuzovyara upome hari gihe ni cara nyene nk'imvura iryo jambo kuntu yarimbwiye niyo duhuriye mu ibarabara urumva ucumenga uyu mwana nyene sinokubwira ingene bimeze mama nturire ni wihangane kuko ivyo biragoye ni wihangane
kuva ico gihe naciye ntangura nyene kugira ubuzima bubi ngo je sishobora kurera ngo umwana nk'uyo ngo umwana w'ikimuga ngo genda utenguye n'uwo gutabwa iryo jam n'ubu riracambabaza n'ukuri niyo ndagibutse nca numva amarira nkaca ndabana uyu mwana ahageze nkaca numva amarira n'ukuri arakorotse. Mama ubuzima bwawe n'umwana rero bisigura ko uramaze kumumenyera bishitse agapfa wobabara nubabara kuko nubona vyaye nta muntu atababara kuco yavyaye uko ababaye kose urababara kuko uri umuvyeyi ubabara muvyaye. Imana ikugirire neza nkuko mubibona rero mama Maria ati jewe ndivyakunda Imana ikamfasha nkironkera ahantu heza mba ariko kandi nkaronka uko umwana wanje yotunganirwa neza kuko muvuza aho vyaranse twanabivuze twabisubiyemo ariko ati kimwe mu bintu azoffa yibagiye umugabo yaramubwiye ati ta uwo mwana tuzovyara muzima birashike mu papa mukabona muranda mubona ariko umenga naco dufitani kuko uyu mwana inkuru y'umwana ndeka ndabivuga ko nta nico bimaze je n'ahantu nyene nari nibera umugabo urumva kunerinda bisa nuko yari yamfashe ikinguvu kubera yaguma ashaka ko tujyama ariko afise umugore n'abana yaguma ashaka ko tujyamana nkanka nanje nkara kubera ubuzima nari mfise nkaraba umugore we kubimubwira nkabona yuko yoca nyirukana nkacamura cugira caranterinda nyine aramfata ku nguvu hari mu gatondo acambwira ngo ninda yikureyo ndanga kuyikurayo basi aho umwana riravukiye niho nacenera kwibwira biwabo abo bacambwira ati mubwira gupangire yamagiye nyene ngaha mu buterere ko hari kera cyo twapangize 2005 ukwezi muga maze kumangira umva hitso mahera ya vase ntiyasubiye kunderenzo cambaho mu buzima bw'umwugo ariko ndashima ko ntagize uwo mutima wo guta umwana ko n'abanyi barandemera ngo nigende ndamute kwa hase ndavuga ati munande mbwira ngo nze kumuta mwiyarara ngere kumujyamikajya mu bibase ni nkuko amwishe urumva muri make arishe sishobora nikandabugumyo ariko Imana nyene ndashima Imana yanzigamye kama n'umutima wo kwihangana umwana nkamugumya gushika uyu munsi kandi n'ikindi kintu nubwo ndamutwara ego aba hafi yanje sovuga ngo namahirwe nanje afise umuruho kuko umwana yakora kwiza imyaka 17 ukamutwara mu maboko afise imyaka 17 afise ni nkuko ari 17 kuko afise imyaka 16 n'igice mu kwezi kwa gatatu azawa kugira imyaka 17 nko kubona umwana ntahekwa ndamuterura nkuriyo ya muntu kimukumuutwara guhera kuwambaye gushika kuwundi wambe niyicara nukunyene gumajyana niyicara niyihindukiza urumva no kumutwara ndamutwara ukunyene nkuru yo ya muntu kisishira ku mugongo urumva numuruhu ukomeye ku muvyeyi nico ituma naje mvuga ati ndose aho nicara hamwe nanje vyatuma umubiri wanje uruhuka nkumva ndatunganye mu nukuri mama ararushe kandi urabibona uri umuvyeyi ukuraba kino kiganiro wigiki kuri bino bintu kurabona rega hagiye hari ibindi bintu biba ubuzima bwa misi yose kugira abantu twige ntubone byara abana beza mukagikirori n'abana bawe kibaza ati Imana niyo gukorerako ni byiza rero yuko twibuka abandi kuko gitoya twafashijwe tukwiye gufasha abandi umva ku mwana atana kimwe batakoze ari abagira neza Imana bahezagire baragize icyo bafashije kugira umwana agume ari muzima n'umuvyeyi aguma arema ariko gushika kuno mwanya nivyo ubuzima umwana abayemo murabubona uranagoye birateye agahinda. Mama je mu gusoza ikiyago cyacu hari bamwe bakunda kuvuga ngo abana kenshi mu bakoresha mu kwironderera kanoti ngo abana kenshi birashika ahantu mukabana bakodesha mukabatwara ahantu umuntu akaza gukodesha nk'ukwezi kose bakamiriza kuzuba muri ville ngo bariko baramusegesha iwawe ano majambo arahari canke ubisigura juko no bisigura jebana nukuri ico cyo gukotesha abana je ntaco nshigikiye uramaze kuvyumva mpora ndavyumva babivuga kandi nanje ubwanje bahora babimbwira hajya muri ville hari akaza nk'umuntu akambwira ngo burya madame ngo uwo mwana ni gwawe nkavuga n'uwi wanje ngo yango nawe mukotesha rero amaze kumbwira ngo nuwo nkotesha nkiyumvira ni ngorane fise nkiyumvira ni ngorane naboneye ko uyu mwana urumva nca numva umenga sinzi ngene no mwishura mugaje urumva cyane inumira ko atakundi nawe umwishura nabi nico kimwe basi mugaje ikintu cyo gukotesha n'ukuri ntaco no shigikira kuko naje ubwanje ngone ndazibona kuko zimeze cyamana yuko zijya ngorano ujya muntu aba afise nafise umwana nk'uyu ko arizo mbafise nta muntu wo kwikura umwana we ngo arakotesheje ngo agiye kwirirwa kuzuba
oya nukuri cebye navyo noshigikira. Okay mama, mu ncamake rero ufashijwe ivyo wifuza gufashwa Imana ikabikora bakabigukorera. Eske uri sûr et certain yuko Anne Maria azomererwa neza atangorana zosubira kugira nshaze kuvuga kumwiza kuzuba kumugenda naho buraboneka kuzoguma hafi yiwe kuri umuvyeyi wiwe n'uzi no mu roho wiwe, ariko bijya bintu byo kumuryamika agiye gushira akantu ngo bamushireyo bamuterere bizoca bihagarara. Yego bizohagarara kuko nubundi bamfashije nzuba ndose ubuzima bwiwe kuko hajya ahayambara pampegisi buri mwanya. Bisaba ko agasabuni iki pampegisi ndayigura amahera 550 ku munsi. Urimo umwanda mukuru na muto yabisohoka neza. Bisohoka neza ariko yambara pampegisi buri munsi. Ndamugura zibiri yararamwe niyo yirigwamo kuko arakuze. Urumva rero mumaze kuronkayo honze ndakura ku gapampegisi k'umwana niyo rasiyo y'abana nta kindi no bandondera kugenda hajya muri ville nuko mbangiye nyene kurondera ingene mbaho. Namwe murabona ubuzima afise sino kwicara ngaha ngo ndiko ndamurabarira ha munzu nako yobaho inzara yo mwici. Oh my god, icyumenga ibintu birankoze ko sana bagenzi, birankoze ko sana. Nawe nimba ukora ino video ukaba ufise ico uwo mufasha Anne Maria nukuri bikore kuko turiko turavyara twese Imana yadufashije dukura neza. Se kuvuga yuko ngo ni kubera dufise ubwenge cyane kuruta abandi cyane kubera turi beza cyane kuruta abandi. Oya, umwana ndamuravye ari mwiza cyane ariko Imana niyo yashatse meruko kandi kuba atarapfa nuko Imana ishaka yuko tugira ico twiga kuri we. Mama kuri jewe nta kintu kinini mfise ariko jewe reka nterere kwanza bidaterera amahera pampers kuko ndabona ibi bintu biragoye cyane. Ya n'amafaranga 10,000 arashobora kugura pampers na tubiri kugira umwana yambare n'imisi 2 cyangwa umusumwe umugurire kumbure na kantu afungura sindi mbe akunda gufungura iki cyane. Kinafungura cyane kubera ntahe Kenya ndamutekera ibiraya igitoki ibintu nyene byoroshe ivyo binafungura cyane. Akajambo kanyuma mama wabwira abantu ko barakurikirana Bujahit TV kuri wewe wabwira naka? Je nababwira yuko bo cyane urazi mama ntaciriyemwe hari abantu bafise ingeso yo gushinyagurira abantu nk'aba ngo babakoresha nk'abije twavuze ati babakoresha mu bintu bitandukanye byo gusegereza n'ibiki bakabishira mu nagahemo. Akajambo kanyuma iwawe ugira kubabwira akajambo bano bantu. Abo bantu bivugira uko n'abana b'abantu kuko natwe aba bana kuba tubafise ni Imana ibikora kandi Imana iguhaye ni wawe. Ujya muntu kwa gushinyaguriye nawe ari umwana w'umuntu iyo kwikebuka akabona ko ari Imana iba yaguhaye kandi Imana iguhaye ni guhangute kwiguhaye kose urarira kandi ugashima. Hari gihe ari haba baronka bari mu buzima bwiza akabona ingene babarera. Haro nigihe umuronka ubona ko atakunna kumubona uri mu mugira uyo mwana utari bwikore nano ngo umusige muzusige umwugaranye ukavuga ati reka ngende. Hari abagiye nzoshoye kumfasha Imana n'iryo jana umwana arabaho kuko nanje n'ukuri sinovuga je ukuntu mbona nari imeze nk'ivyaro uyu mwana gushikumba ndi mu kuzimba ndarapfuye n'inzara ariko nagejeje igihe n'abantu kandi n'ukuri ndabishima. Rero abo bantu bo kwikebuka kuko ibintu kintu cyose Imana igikora yakibonye nta muntu yiremera umuntu munda uratwarinda n'ubuzingo uzovyara umwana ariko Imana iguhaye niko wakira. Abo bantu nababwira yuko nabo bo kwikebuka ahubwo ho kugira ngo amutwenge amuremeshe adafise icyamuha amuyagishe neza amuremeshe ahaje bakoze ikorwa kinini cy'Imana neza cyane. Aho n'amajambo Anne Maria ati mwese mufise ingorane zo gushinyagurira abantu nk'aba bibaza yuko bajya mu barabara cyangwa bagasegereza kubera yuko babiryoherewe cyane ubwo buzima babukunda cyane kubera yuko bagiye mu barabara bayora amamiliyoni y'amafaranga bagashira mu nzu bakaca abantu hateye ubwoba nka oya babikora kubwo buzima kandi kubwo kugira nta kundi bogira kuri abantu menga abantu bose bibababona. None kubera iki urukura turakumwe umwanya tugira icyo koze. Nitwa Isaac Classic twamugendeye uno mwana ko makuru yo nahawe n'undi muntu ati uryamamara remerewe no kurigira icyo mumufasha kugira uryamwana nasubire kuzuba. Mwumvise ivyo yishaka mama mavuze ati je ibintu bibiri gusa nibyo nifuza kugira umuntu kugira je umwana wanje kabisa ndemuruki ndabwiye ati muzana 200 220 200 200 300 100 mukayama maboko
kungorane nifitiye mu rumenga ntiyonkwira urumva we yavugishije ukuri ati kungorane nifitiye mu rumenga vyongora ariko jewe ndonse nk'agatahi kaboneka urumva juste ashaka kuvuga ati yose nk'akaduka yudana stontu twiwe akaronka inyubako nziza bamwe ku buryo asize n'umwana mu nzu ikibambazi gitomugwa kuko n'inzu yiwe nukuri imeze uko nyene mubibona jewe nombwira mama ya yuko yohumura Imana iramubona kandi bizogenda neza cyane ko nguvuze Imana mama genda zurasenga n'Imana dusenga hajya irabona kandi irumva ibintu byose bikorana impamvu kuba Bujahit yakugende kumbura ari impamvu mama ndagushimira cyane yego nanje ndabashimiye murakoze kubona mwagize umutima wo kungendera no kuri Imana ibahezagire yego ndeka natwe tubashimire mwese mwakurikirana kino kiganiro cyacu je vya ubuzima mama yaciye mu gihe burambabaje cyane cyane abahungu twikebuke koko abahungu bafise ingeso yo kwihakana abana babo ingorane zamazi habaye kenshi nk'izi stress zibaye nyinshi harabana ibibazo bitandukanye je ndabashimire cyane mwese mwakurikirana ibiro byago je nitwa Isaac Classic kuri Facebook yanjye izina niryo nyene ni Isaac Classic ESA2 na C hama espace classic cyangwa urashobora kunsanga kuri Instagram ni Isaac Bujahit TV Isaac ni ESA2 C hama Bujahit TV ayo niyo mazina yanje urashobora kusanga hiyo turashobora kuvugana nta ngorane kandi icyo utanze cyose ku mutima mwiza urashobora gushikiriza muri Bujahit n'ukuri turagishikana nkuko wagitanze nkuko bikenewe tubikorera ku mugaragaro habona Imana ibahezagire mwese mwakurikirana byago kandi ibahezagire mwese muguma muduterera ivyumviro bitandukanye jewe nawe tuzosubira undi munsi nk'uyu jereka gume nivugiranira n'utundi twazo nigume niyagirana Maria nikora katavuga ariko gume nivugirana mama na Scott tume twiyagira Scott wakoze cyane gufata kamera wabyifashe neza cyane abari mu buhinga by'ivyuma bose abakora ibiko bishoboye kose ibintu bikabashikira hiyo mwese tubashimire cyane na gahwane lokinene